Kaze mu kiganiro Mupupu, ijwi risemerera ry'icabona ca Kristo. Urumva rero kuri jewe n'ukuri nibaza ko najyanye nako ndibaza ati nigiki noha umuntu n'ukuri ca mbere noba mfise numva umenga noba nararonse je novuga nti nuko kwakira urukundo rw'Imana n'ukuri koko ukumva kunyuzwe ukumva ko ari wewe nyene Imana ivuga ati ndagukunda Nadege ndagukunda ivuga izina ukumva ukiconsider ukaniyumva nkuko umenye bane yakubwira uti nukuri uri umwana wanje préféré nukuri vyibwire nawe je byamende tuvuga ngo turaja guvuga ngo amagace twimvira ko Imana nguri kwiyitaho abandi ngo iki ndi uriyumvira uti nukuri kubera urukundo nziko jewe umfitiye nukuri anyumva tureke ko Imana twumva twese mugabo nyene ukumva kugo rukundo rw'Imana rwakiriye mu buryo personnel mu buryo bwawe nyene tureke kubishira mu bwinshi gatoyi tubishire kuri twebwe nyene kwanza sukuvuga kuba egoist sukuvuga kwikunda mugano kuvuga ubwo busabane ubanza kugira n'Imana ubwawe wewe hama ejo urabusangira n'abandi uraja hari mugabo hari umwanya wo kuba ukugira ako kanya kari intime ako kanya kari personnel ako kanya wumva uri wenyene n'Imana nyene ukundwa n'Imana nkuko umenye Imana yafashe umwanya wawe wenyene byigirire kuko hajya izo biri kumwe n'abandi so bangura yitwaye noneho ntitugire n'ubwo bwoba mugabo ni uwo mwanya wewe ni ubikeneye si Imana ikeneye mugani twebwe tuba tubikeneye kugira nyene twumve dugize imizi mu Mana ko urukundo rwayo rudutuma Imana tuyikunda na twebwe tuyirondera tuyinyoterwa kubera iri apana ivyo yaduha ivyiduha kuko Imana irashobora guhezagira no munsi uwo muhezagira duhaye no munsi akaba atari uwejo irawukuraho kubera urukundo rwayo mugabo twe tuca tubona ninakunda Imana kubera kubera umuhezagiro kubera icimpa nca mbona ko ibaye mbi mugabo Imana yacu igoma ari nziza Imana yacu n'urukundo Imana muhuye nk'urukundo ni guhura n'Imana ubwayo ukayikunda ubwayo utabanje kurabira ku ivyo yaguhaye ivyo itaguhaye ivyo kuko Imana nitaguhaye abari mu rukundo haleluya Imana ntaci idakora ntaco ikora canke ngo ni kugira ngo itubabaze kugira Imana n'urukundo nivyikora biba urukundo Imana ni nziza nico gituma nivyikora biba vyiza mugabo ntubihindukiza nuvuga ngo Imana ngo ikora vyiza nico gituma ari nziza ngo cyangwa Imana ngo yankunze nico gituma urukundo oya aho woca usanga wacanganyikirwa nukuvuga Imana ni nziza niyo wowe ushoboye kubibona ngo si vyiza ukavyita izina atari ryiza mugabo Imana ntihinduka iguma ari nziza ico kintu yaguhaye ejo uno munsi kagitwara uwo muntu yaguhaye ejo uno munsi akamutwara Imana ntaciye ahinduka Imana ico gihe iba yabibonye uko nyene iba yo kuri yo byari bikwiriye tukahiga rero ubu rero kwakira Imana gukunda Imana kwakira n'ubugombe bwayo kubera tumenye ko ari urukundo iyo nyene apana urukundo ko rwari ico kintu no urukundo si ico kintu rw'Imana urukundo n'Imana bwayo haleluya